hajya ahantu hatwagwa n'inyeshamba. Inyeshamba zifatanije canke zifitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda. Mbo abantu bariko baratahanwa n'abantu bahunze mu 94 cyane cyane kabisa. Hanyuma bivanye no kuba so nkuko rero twagiye tubyumva kandi twagiye tunabivuga, FPR ishaka gukomesha abanyamurenge kubera yuko abanyamurenge base umugambi wa FPR wo kubarikaniza igihugu ca Kongo. Bafate ijya kajya gace M23 na RDF bafashe bakomeke ku gihugu cy'u Rwanda kubera yuko abanyamurenge bemanga bemera yuko ari abanyekongo. Turamukuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Wotarakora subscribe, like, share, comment. Ubandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza. Today is another day. Nabazaniye kandi Mr. Abdul Uwimana. Namubazaniye reka ndamwakire mu bwami bwa Lincoln Alu. Atera baramutse abantu biwe na ujya mumaze kuba umuryango. Nihogera tabaramukije. Karibu bwana Abdul. Asante sana ndugu yangu. Asante sana Liam Promoter. Ugenda uramutsa n'abantu bawe. we muyi minsi urapateye gose. Wenda hari muta. Jemeze neza hama ndaramukije abantu bose badukurikirana. Abantu bakunda ibiganiro byacu. Yaba tanga ama comment yari positive na yari negative bose dufata yuko ari abagenzi kandi ari abanywanyi bacu. Nubwo tuba tutumva ibintu kumwe, demokrasi nziza ni yayindi umuntu naho muba mutumva ikintu kumwe ariko akagutegera. Akagutegera hanyuma ibyo uvuze nawe akagira icyo abivugako. Nivyo byiza kandi turavyemera, turanabyishimira gose kabisa. Rero turonke comment nyinshi ibyo tugiye gukora, turonke comment nyinshi n'abadutuka barondera ibitutsi bivyibushe apana twa dututsi duto je narababwiye yuko jewe udututsi duto sinza ndatwemera burya ubura umunebwe cyane. Udashoboye kurima hama no gutukana ukagira ubunebwe bwo gutukana kandi ushaka gutukana mugabo ugatukana harimo ubunebwe birabangamye cyane. Basi nambu ntukuru ntururemereye nyene basi runyereka yuko dubango bita n'umutwe ukwiye rukubabatse naho tunungo kagira uko ngo wambwawe imbwa n'igitutsi. Yes bwana Abdul. Turi mu gihe twinjire muri sama sibazo kiratangura. Sama abantu aba diaspora b'abarundi bagiye gukorera hanze. Baba bafise amahera baza kuhagira Burundi iki nakaye kajambo babwira mu iki gihe wabwira ingene Burundi umwanya bupanze kuko hari abantu benshi bafise message yuko mu Burundi amatora agirabe kaba twabivuze ari kibazo. Ntibitinye kuzana inoti yabo. Bonje nibaza yuko nk'abadukurikirana bamwe baramaze kubimenya yuko atakabazo gahari na kamwe. Ibintu bimeze neza mu gihugu cyacu. Inoti yabo nibayirondere kandi nibaza kuyijya bazoyijya umutima uri munda kabisa. Amahoro ni gose. Umutekano ni gose kabisa. Umutekano urahari. Yes, mu diaspora ibintu byose bimeze neza kandi nibaza yuko uwo turetse n'abaje kujya amafaranga n'abaje gukora imigambi birashoboka kabisa kandi nico gihe ko umwanya hageze yaho Burundi tubwubaka. Yego kandi abantu bafise uruhara runini mu kubaka Burundi n'abadiaspora barimo. Bazana imitahe dukora ivyunguka. Yego Burundi tubuteza imbere. Baze ibintu bimeze neza. Mwase tumukubitira hasha. Turahari ngaha turiko turakora twebwe ibyo dushoboye twebwe turakora. Hanyuma nabo baragiye imanamba guhiga kanoti. Ni hagera yuko babona yuko hageze yuko basimba kugira ngo bagire nabo
intuzenye akaesikariye kabo bashirako kabisa basimbe banyaruke ibintu bimeze neza cyane kabisa. Yes, imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina tubane duca kanoti muri Societe Story Company baragufitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, Story Juice, baragufitiye mayonnaise, baragufitiye ibintu byinshi bitandukanye, baratanga na formation ku bantu bifuza kwiga imyuga. So turahamagaye ugwaruka rudafise ibyo rukora guhiture Societe Story Company. Uri munyamitahe ukeneye kujana ivyunguka kugira ngo umukore afere, urashaka kuturondera kuri meri ngaho tukabahuza nabo. So Bwana Abdul, are you ready? Are you ready twinjire? Bana je meze neza musaza. Are you ready? Ntugire ikibazo kabisa. Kabisa. U Rwanda rero ruko rurakoresha umukenyuro udasanzwe. Mushasha, navuga hari umukenyero mushasha wo gufata impunzi zahungiye muri Kongo mu 1994 bazisubize mu Rwanda. Ico kintu urakibona gute ukivuga kwiki? Mbo kijya kintu iki kintu kiratangaje. Mbo impunzi kuba zotahanwa mu gihugu ubwabyo singorane. Ahubwo ikibazo ni ukuntu zitaha. Mbo dufate ko hajya ahantu bariko baracura impunzi, hajya ahantu hatwagwa n'inyeshamba. Inyeshamba zifatanije canke zifitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda. Mbo abantu bariko baratahanwa n'abantu bahunze mu 1994 cyane cyane kabisa. Hanyuma bivanye no kuba bajya abantu b'inyeshamba nta bushobozi bafise bwo kumenya ngo uyu muntu ni umunyekongo canke se umunyekongo. Bagafata abantu bakabaraba gusa ku maso bakabita abanyarwanda, bakabambura ibyangombwa byabo bakabiturira. Hanyuma bakabakura mu matongo yabo bakabarungika mu Rwanda. Ibi turiko turavuga na makuru yabayeho, ni ibintu byabaye, abantu barabibonye. Mugiye kuri za TV5 zande murashobora kubibona. U Rwanda ruriko rurahungura abantu ego abanyarwanda barimo, ariko rugatwara n'abanyekongo. Kuri TV5 ngira barabonye umuntu w'umumama w'umunyekongo avuga ati jewe no mu Rwanda ni bya mbere ndahahonyoje ikirenge, ahantu sindahazi, naba turi kumwe byitwa yuko twahungukanye nta numwe tuzinanye, je ndumunyekongo. Bijya bintu rero u Rwanda ruriko rurakora ni ibintu bidasanzwe, ariko bifise imvo, bifise n'icerekezo abantu benshi batariko barabona. Ndashobora gutanga akarorero, kandi ibintu ngiye kuvuga ngaha ni jya mbere mu kiganiro canje ngiye gusaba leta y'u Burundi ikintu kuntegera cyane ibi bintu ngiye kuvuga, kuko na makuru mfitiye ibyemezo. Abanyekongo cyane abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bahunze mu 1994 u Rwanda ruriko rubacura ku nguvu. Mu gihe twese tubizi neza yuko impunzi n'amategeko mpuzamakungu niko yubatse, impunzi mu gihe itaremera yuko mu gihugu cyayo hariho umutekano, hanyuma ngo ihitemwo yonyene gutaha ku neza, kirazira kuyitahana ku nguvu. Ibyo bintu kandi bikogwa igihugu izo mpunzi zavuyemo n'igihugu zahungiyemo na HCR babigizemwo uruhara bafatanije. Ariko u Rwanda ruriko rurabikorana n'inyeshamba. Indongozi zacu mutubarize, sinzi, ndibaza u Burundi burafise umuntu abuserukira muri UN, ibi bintu babibaze. Bijya bintu u Rwanda ruriko rurakorana n'inyeshamba za M23 biremewe? Ayandi makuru dufise kandi yizewe neza nuko izi mpunzi canke abo bantu bariko barahungukana, kuko harimo impunzi n'ivyo by'ukuri, ariko hariho mwo n'abanyekongo
nukuvuga ico baraba iki baraba ngo impunzi z'abahutu zahunze mu 1994 hariho abafise amatongo bariko barabakura mu matongo bari barimo bakabatahana mu Rwanda. Ico sico gihambaye. U Rwanda ruriko rurazana urumva ruhungura abahutu rukazana abene gihugu b'u Rwanda bavuye mu Rwanda b'abatutsi rukaza kubatuza kubashira mu matongo yararimo abo bahutu. Amakamyo yirigwa araraseha mu Rwanda azana abantu b'abanyarwanda baje gutuzwa muri Kongo canke baje guhabwa amatongo muri Kongo. Bigenda gute ngo nimba igihugu gishaka guhungura impunzi gihungura impunzi ariko cimuri abandi bantu batari impunzi kibajane muri mu gihugu cakuyemwe abandi bantu. Urabyumva? Abo bantu hariho amakamyo y'abanyarwanda ari kaca mu ahantu bita reka ndaharabe neza simpave mpenda abantu aho hantu hitwa nimba ari Kamuha canke Kamuha ni muri ibyo ariko ni muri territoire ya Nyiragongo. Niho amakamyo y'abo bantu b'abatutsi bavuye mu Rwanda baje kuba muri ayo matongo y'abahutu bahungukanywe aca avuye mu Rwanda aza muri Kongo. Ayo namakuru bizwi neza yuko biriko biraba. Aha rero tukaba twosaba leta yacu ivugane na leta ya Kongo ibi bintu babimenye. Ni gute inyeshamba zikorana na leta y'u Rwanda zigahungura abantu kandi zigacangamo n'abanyekongo byarangiza hashiseri ikabafasha. Ni gute hashiseri yivanga mu bintu nk'ibi bikoranywe umwanda ungana gutya? Iyo hashiseri abantu bazi ubwenge, abantu barazi ingene hashiseri ikora, kuko hashiseri ifise amategeko mpuzamakungu igenderako agendanye ajanye n'ivy'impunzi. Bigenda gute ngo hashiseri yivange muri uyu mwanda? Ndagufata cyane. Abantu babikurikirana ibi bintu. Ni gute u Rwanda rugenda gutora abantu muri Kongo, leta ya Kongo itabizi, ibikoranye n'inyeshamba, hanyuma kandi bagahungukana abantu canke bagakura abantu muzabo bakabajana mu Rwanda, kandi atari abanyarwanda gusa bakajana n'abanyekongo, kandi bagafatira ku bwoko bwo kuba abo bantu n'abahutu. Barangiza bakabasimbuza abatutsi mu matongo bari barimo. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Babikurikira. Aya na makuru tuzi neza. Noneho si ibintu wiriguraja kurondera hirya no hino, ibi bintu no ku ma TV mpuzamakungu byaraciyeko, baravyerekanye. Barerekanye hariho abatashe babishaka, mugabo ubona yuko bafise ubwoba kuvuga yuko batashe babishaka ari ukubera yuko bamaze gushikanwa mu gihugu nta kundi bovuga. Urabyumva? N'ababaye intwari bakavuga ati twebwe baducuye tutabishaka. Hama hakabamo n'abantu b'abanyekongo bavuga ati jewe ndi umunyekongo, n'u Rwanda sindaruzi, n'ururimi rwabo sindaruzi, yemwe n'aba bandi tuzananye ntabwo tuzinanye jewe nabo. Ibi bintu bikurikiranwe cyane kabisa. Reka ndakwaza kandi kabazo kakabiri Bwana Abdul. Kubera iki ingabo z'u Burundi
aho ziri muri Kongo atamunyamurenge canke ubundi bwoko bwigira bugira ikibazo ndasubiyemo bwigira bugira ikibazo ahantu ingabo z'u Burundi ziri bitandukanye nuko ingabo z'u Rwanda RDF aho ziri higaragaza ibibazo gusa turashaka kutubwire itandukaniro ry'ibi bintu uko uribona. Mbo jewe uko ndabibona kandi ico kibazo ngira ndagifatanye n'iki kindi waruhejeje kumbaza. Ubwa mbere na mbere mumenye yuko M23 AFC canke bifatanije na RDF igisirikare cy'u Rwanda nabwo bakunda abanyamurenge. Ntabwo bakunda abanyamurenge kubera yuko abanyamurenge urabizi yuko bamaze kubisakaza ku isi yose yuko ataco bahurirako n'u Rwanda. Kandi u Rwanda rugenda muri Kongo gwitwa yuko ruriko ruragwanira abo bantu rwataziriye amazina rwabisa abatutsi mu gihe bobo batemera yuko ari abatutsi bemera yuko ari ubwoko bw'abanyamurenge. Urabyumva? Nibyo niko bimeze ahantu nk'ubu amakuru dufise ava mu banyamurenge nyene nuko ahantu bita Iminembwe abanyamurenge bahari aho Iminembwe hatwagwa ni na kwigwaneho ifatanije na niyo AFC M23 na RDF. Abanyamurenge bariyo ntibafise umunyu ntibafise amavuta ntibafise isukari kandi murabizi neza yuko inka zabo zaranyazwe. Abanyamurenge badafise inka badafise isukari badafise umunyu badafise amavuta babayeho gute? So nkuko rero twagiye tubyumva kandi twagiye tunabivuga FPR ishaka gukomesha abanyamurenge kubera yuko abanyamurenge base umugambi wa FPR wo kubarikaniza igihugu ca Kongo. Bafate ijya kajya gace M23 na RDF bafashe bakomeke ku gihugu cy'u Rwanda kubera yuko abanyamurenge bemanga bemera yuko ari abanyekongo. Ntabwo ushobora kuvuga kugenda kurovandika ibintu ngo abanyamurenge ngo nabanyarwanda ntibakwemerera n'abanyekongo barabizi yuko ari abanyekongo. Turetse utuntu duke u Rwanda rwangiye gwifatira rukavuga yuko abantu gwahaye amafaranga bakemera yuko ari abanyarwanda babandi nyene gwafashe bake yirukoresha abandi banyamurenge bose bemera yuko ari abanyekongo bashigikiye leta ya Kongo mu ntege nke zayo bakavuga ati naho leta yacu ifise intege nkeyi ariko tutegerezwa kujana nayo gushika dushitse ku iterambere twipfuza. Ariko turabanyekongo turabana ba Kongo twe ntiturabanyarwanda. Ivyo bintu rero u Rwanda ntigwashaka kubyumva. Niyo mpamvu ubona abo banyamurenge bafise ingorane bicwa nahajyanye AFC M23 RDF bafashe hariya muri Goma na Bukavu. Urabizi yuko abanyamurenge baricwa ku umunsi ku munsi n'abandi banyekongo kuko hajya hoho inkotanyi zirica kabisa zigasasika. Ibyo nibisanzwe bimaze kumenyerwa barica nabi cyane. Urabyumva? Aho abanyamurenge bari hari AFC M23 na twigwaneho abanyamurenge bariko barapfa cyane kubera yuko u Rwanda rwashatse kubagira ibitambo baranka. Urabizi yuko u Rwanda ariko gwatoje Red Tabara rurangije ruyirungika muri Kongo kwica abanyamurenge. Abarundi na Kongo, Uburundi na Kongo n'uyundi mugwi wabo witwa ko bafise abanyamurenge bafise uwundi mugwi witwa Android Mengo na Gumino
barafatanyije n'u Burundi kugwanya Red Tabara. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda yari yateguye abo banyekongo kubica, kubamara no kubamarira inka kugira ngo ibitwerere izi leta z'u Burundi na Kongo, kugira ngo yereke amakungu yuko aribo bariko barabikora, hanyuma ivuge yuko ari abanyarwanda bari muri Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari byo bazira, hanyuma baronke impamvu ituma baja muri ibyo bya balkanization. Urabyumva? Byaranse. Ingaruka kuri cya kibazo warumbajije, kubera abanyamurenge banse kuja muri ibyo bintu kandi u Rwanda rubibona yuko bariko barasakaza inkuru z'uko atari abanyarwanda, niyo mpamvu ubona u Rwanda ruriko rurazana abanyagihugu bagwo muri Kongo kugira ngo ibyo abanyamurenge banse gukora bizokogwe n'abanyarwanda. Bajya abanyarwanda u Rwanda ruriko rurazana hajya b'abatutsi rubashira mu matongo yahora bamwo abahutu, bivugwa yuko ngo bahunze mu 1994, nibo bagiye kuzoba ibitambo byo kwerekana yuko Kongo iriko iramara abantu. Ndabaha akarorero, bajya abantu bafise amatongo hariya b'abanyekongo, byanse bikunze ntibazoba mu Rwanda. Aba bariko barahungurwa ntibazoba mu Rwanda, bazosubira muri Kongo. Nibasanga amatongo yabo arimwo abandi bantu, bizogenda gute? Nta mipanga izohaba. Hazoba imipanga. Nihaba imipanga, icyo nicyo u Rwanda rushaka. U Rwanda abo bantu ruriko rurazana rurabizi yuko atari abanyekongo, ahubwo ni bitambo ruriko rurazana byo kuzokwereka amakungu yuko babanyarwanda bari muri Kongo canke bavukiye muri Kongo bariko baragirirwa nabi na leta ya Kongo canke n'abandi bantu bo mu bundi bwoko. Kandi abo kubera ari u Rwanda ruzoba rwarahabateye, ari imbuto yago ruzoba rwarateye, bazoba bafise mission yo kwemera ati twebwe turabanye Kongo ariko b'abanyarwanda dushaka kuja ku ruhande rw'u Rwanda, kandi bizokunda. So iki kintu rero leta ya Kongo ndanashima yuko umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu wa Kongo yarabivuze, baravuze yuko babizi ibijanye n'izi mpunzi ziriko janwa mu Rwanda n'abariko barazana. Leta ya Kongo irabizi, ariko ibi bintu bizozana ingaruka, suko bimenya gusa bakwiye kugira ikintu babikorako. Bakwiye kumenya kugira ikintu babikorako kabisa. Urabyumva? So rero dusabe abantu bose bahagarare bavuganire izi mpunzi ziriko ziratahukanwa mu bitari ubushake bwazo, kuko impunzi igihe cyose yumva idafise umutekano mu gihugu yavuyemo byemewe yuko iguma hiri gushika umunsi zo kwiyumva yuko ifise uwo mutekano. Urabyumva? Nibareke bahagarare, abantu babavugire, bareke kubatahana ku nguvu, kuko ntitwomenya ikiza gukurikira kujya irijya tahanwa ku nguvu byabo. Hanyuma ibi bintu ndabisubiremo, M23 nta bushobozi ifise bwo kumenya abanyarwanda n'abanyekongo. Byarabonetse yuko atabushobozi ifise, kuko yaracuye abanyarwanda ibacanze n'abanyekongo. Bisigura rero yuko atabushobozi ifise, bayibuze gucura abo bantu ku nguvu. Bayibuze kabisa. Nayo ivyo bintu turabivuze, leta y'u Rwanda iriko irategura ikindi kintu muri Kongo, kuko abo banyarwanda iriko irazana muri Kongo baje gukora ikindi kintu kidasanzwe. Naho leta ya Kongo n'u Rwanda bari mu masezerano, hariho ivyo bariko barayaga kugira ngo haboneka amahoro muri Kongo, ariko u Rwanda biboneka ko ruriko ruraca inyuma mu gutangura gutegura ibindi bintu.
barabe neza rero. Yeah. Sawa sawa. Katugushimire bwana Abdul. Murakoze cyane. Dushime n'abantu bose bariko baradukurikirana tubibutsa ko utarakora subscribe, like, share, comment bandanye ubikora kugira ngo ibintu bigende neza kuko iyo ukoze subscribe bituma ikiganiro tuguhaye buri munsi ubu wa mbere mu kukibona ugize share gasangiza ikiganiro inkuru tuba twaguhaye ku mugenzi wawe canke uwundi biradufasha cyane turabakunda cyane. So my name is Iram Promoter Bendo Camera. Ciao ciao.